أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتإسلامو أمرو إيمانا أباني نامي nongeye kandi kuramutsa amahoro y'Imana yifuriza amahoro y'Imana aho muri hose ari mu hagati abari hanze y'igihugu cy'u Burundi nkabunde ati Dr. Swale aho muri mwese baramukije amakuru mwari no saha mbandanye ndabahereza ibyuga byinshi navuze byinshi n'ikishe byinshi ibintu byo birarenze kuruguta amatwi neza aho uri hose nkundire utura agatebe hasi mwumvirize kino cigwa ino nyigisho kugira ngo ishoye kuba ikimazi mu buzima bwawe bwa misose cyangwa mu buzima bw'urutero rwawe cyangwa mu buzima bw'abana bawe. Ibiganiro byacu ni ibiganiro byiza byigisha birabwa n'abantu bose kandi bifite akamaro mu buzima bwa misose. Ngibi bimenyetso bigaragaza kandi ko wewe aho uri wewe wararozwe mu buryo bubiri. Warozwe mu buryo bwa mbere umuntu ashobora kuba yarakuroze arabye ingene uteye ingene umeze akakurogera ico onja guhura ubwiza bwawe cyangwa aguhora amatungo yawe ufise aguhora iterambere ryawe ufise uko benshi abantu benshi ndetse mu miryango mu bavukana n'abavukanyi eka mu bakwe n'abakazana eka mu badime n'abawifi kenshi na kenshi ibintu birabaho ugasanga umuntu arakwase akugira inzigo kubera abona yuko uri kwatera imbere kurabona yuko hari intambwe uri kurashikako wewe atarashikako. Tahura neza uko kwanyumviriza wowe ufise ingeso nk'iyo onya umenye yuko mu minsi mikegi nibo dushaka gutaraba umurozi. Kenshi na kenshi rero iyo ubonye umuntu ateye imbere musabire kumana uvuga ati we mana afasha nandi zo tembere kanaka kandi ntukipfuze amatungo y'umuntu ko naguzi iyo aba yarakuye ushaka kwipfuza umuntu ngo aratunza nje mere kujya gusanga ujya anya uva wifuza kumera nkawe amatungo yo nubwo yafise nta mahoro afise natekanye. Sindabayikisha amajambo menshi turagiye ku binimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe mu buryo bubiri. Umuntu yarozwe mu buryo bubiri. Ikimenyetso cya mbere kumeneka umutwe cyane. Umutwe wawe kumeneka cyane gose. Umutwe kumeneka mu buryo burengeje cyane gose. Muntu wewe wama umutwe kwameneka nta maso ugwaye nta malaria ugwaye mbega mumbaza ati doctor kubera iki kintu nakeshe ibimenyetso no kuvuga ngo kumeneka umutwe ni kubera ko umutwe niyo centrale. Umutwe niwo mutwe wa kiriya kintu cyo cyose. Urazi no mu rugo umutwe w'urugo n'umugabo. Urazi umubiri yo umutwe utameze neza byose bibagize nte urumva umutwe n'umutwe nyine. Urumva umutwe w'ibibi byose umutwe w'ibyiza byose naha kwiyumvira gukora iciza mpaka bishire mu mutwe. Rero umuntu ugira kuregerera amaza kuro kujya mutwe nko kurabyumva kumeneka umutwe cyane gose birengeje. Ico ni kintu kimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe. Icya kabiri naco kumva umenga nuko byumva kumva umenga kubona umenga mu maso yawe haraje ibintu vyirabura nubwo wokwisiga gute amavuta asa gute wewe ukaguma wirabura kandi si ibintu vyirabura gusa mu nyuma yo kuzintu vyirabura mu maso akacaza umenga ibiherehere vyirabura. Zida ndiji sasa ndio bana ukiona mwambia mtu wana wewe na kono na umwana kwa nimemtizama mu macho kubona mu maso h'umuntu hamefifia nukuvuga hirabuye cyane gose umuntu aroga amazi nkamufata ku bagore barisiga amavuta abasema ari amukorogo wapi urangwa yirabura nk'uruzi n'igisoro byo byahanze gose umuntu mu maso wiwe haje ibintu by'ibiherehere. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe kuranyumviza. Ikimenyetso kigira gatatu ni kugira nti kuronka umwanda muto kwama wasoba wagiye ku mwanda muto gusoba gose kwama wagiye gusoba buri mwanya uri gatuje ku mwanda muto kandi wongera ku mwanda muto nta diabete urwaye oya buri mwanya wamagiye ku mwanda muto buri mwanya cyangwa buri saa wagiye za nko ku munsi ugiye ku mwanda muto incoze ya nka 10 cyangwa 20. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe ko ubuzima bwawe butameze neza ko abarozi baramaze kuja kudodora mu buzima bwiwawe bakweka yuko ibimenyetso bigaragaza yuko wewe umubiri wawe warozwe utameze neza kandi nta muto yo kwifuza mu maguru masha ushobora guhugura n'ikibazo cy'urupfu cyangwa ngapfa gitumbuka zamfa ngo abantu ngo kanaka ngo ngabo mitware cyangwa cyarapfa ngo kanaka gusa senga cyarapfa n'imfu mwenizo mwararozwe gusa base ko atu babagirane babatega umwanya kugira ngo wa mwanya itariki nisa n'ukwezi ugeze ushobora ngo kanaka gize nte yamaze kwitaba Imana.
Ikimenyetso kigira kane nubwirane kubura apeti yo kurya. Kubura apeti yo kurya. Muntu ubura apeti yo kurya atangwara n'ivuyeko. Na malaria, na typhoide, na infection, we gusa nta apeti ufise yo kurya. Ico ni kimenyetso kigaragaza mu buzima bw'iwawe yuko wewe ugize nte wewe warozwe. Ugerageze rero kugira ngo urondere ni gute ushaka kuvugwa. Ndagutera inkuru umunsi umwe hari abantu bigeze kuza kundondera cegera n'ibya mu Buyenzi. Bansanga narindi baraza badera mpenga bashaka kuri bane. Dr. Kerizo umuntu agwaye kandi no muntu aragwaye gose ariyo ngenda bati umviriza mwebwe akazi kanyu mujejwe ni kuzana umuntu je iwawe ndamuvure. Je menya kumugwaye arembye nuko yo batarembye. Wowe kubona yuko arembye gose mugu kubona ugasanga hari gusanga wewe urembye gusumbya. Bapana ngo mvyo ntibati sawa. Tije wenda kubwirira ikirangaho mwese uko muri bane ndabereke yuko uyo muzanye ntagwaye gose mwebwe ari mwe mugwaye gose gusumba. Abarozi niba bimwana n'amana. Umuntu ushaka kukuroga wowe kimvuga kumengo urakomeye. Ukumve kumengo umeze neza. Ariko byaramuka uramukufashe gatoye. Ugasanga umuntu afashwe no munsi ejo wamunagize ntitavye Imana. Nikubiki rero ikimenyetso kigira gatanu. Ni kugira ubushuhe. Utegereze neza wumve iki kiganiro. Ikimenyetso cya gatanu kigaragaza ko we warozwe ni kumva ubushuhe burenze cyane mu gihe cy'iki, mu gihe cy'imbeho. Mu gihe cy'imbeho ukumva umenga ufise ubushuhe burenze cyane. Wumvise filime abarozi abantu babi. Nukuvuga iki uburozi gisiguriki ni kugira igihushani contraire. Mu gihe cy'imbeho nyinshi aho kugira imbeho nyinshi wewe ukagira ubushuhe bwinshi burenze. Hama naho mu gihe naho cy'ubushuhe aho kugira mu gihe naho kintu nzeye mu gihe cy'ubushuhe wewe ugira mu gihe cy'ubushuhe bwinshi ubwo ugira imbeho nyinshi cyane gose. Mu gihe naho cy'imbeho nyinshi cyane gose umuntu akagira ubushuhe bwinshi. Icyo kimenyetso n'ibigifise umenenze ko yagize neko wewe warozwe. Ndetse kandi ikimenyetso kira gatanu kugira mu gihe cy'ubushuhe bwinshi, mu gihe cy'intuguta nyinshi wewe kumva imbeho nyinshi, mu gihe naho cy'imbeho nyinshi naho ukumva intuguta nyinshi. Icyo ni kimenyetso kigaragaza ko yagize ne yuko wewe warozwe. Ikimenyetso kigira gatandatu kumva ububabare burenze cyane munsi y'uruti rw'umutwa y'uruti rw'umugongo. Kumva ububabare burenze cyane munsi y'uruti rw'umugongo. Wewe uciye ahantu ukumva umenga ino onya urababara gose. Uhaguruka ahantu ukumva umenga ugasanga umwana w'imyaka 20 imyaka 15 vrema ngaka babara munsi y'uruti cy'umugongo. 15-20 ubwo n'uburozi. Numva icyo kimenyetso gerageza uturondere cyane mu maguru masho kugira ngo tugufashe. Ikimenyetso cy'indwi kumva ibitugu byawe. Kumva bino bitugu byanga kumva ngamenga ku bitugu byawe ukumva ufise ububabare burenze cyane gose. Ukumva umenga urarembe, ukumva umenga urijene, ukumva umenga ntagukerebutse, ukumva umenga ibitugu byawe ukumva umenga ntimeze kukubera iki. Nabwiye iminsi yose kenshi na kenshi abarozi bafise ahantu bakunda gushikira ibintu byabo. Harimo amajanga ku rutugu aha. Bakunda kushanga ku rutugu cyangwa bakicira aha munsi y'akazi bakinda cyangwa bakicira ngaha ino muti ku mugongo cyangwa amugikirize. Iyo maze kumva rero menga ibikiza ahanya kuntu zeyi ku mabega hari jeni ntago hameze neza kumenga ntimeze neza. Cyo kimenyetso kibaza ko wewe warozwe yuko mu bibawe hari iki ari uburozi. Ikimenyetso cya nyuma kuri kile kigira kabiri ni kugira nte kumva umenga ufise uburemere burenze cyane. Ukumva umenga wikora nk'ibiro 1000 ku mabega hehe aha anya maje ngahanya kunjeyi aha anya inyuma aha amaje kuipfufu gizozi cyangwa kubitugu kumva ko agenda kumbenga wakwikoreje ibintu byinshi birenze cyane gose. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko agize ne yuko warozwe. Umwana wa mama uri kurantegera navuze nti ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko warozwe navuze ati kumeneka umutwe cyane. Shaka iravuze ati kumva umenga
kubona umenga mu maso yawe haratanguye kwirabura, nubwo wisiga amavuta ukoma wirabura, mu mpagatera hazi mu bibiherehere mu maso. Gatatu, navuze nti kugenda ku mwanda muto keshi, ko magiye ku mwanda muto keshi, kumugenda ku mwanda muto haja ndogo, kandi ata diabete urwaye, atakimaze na kimwe ufise urwaye. Kane, navuze yuko kubura apeti yo gufungura, yo kurya cyangwa yo kunywa. Gatanu, navuze yuko umubiri wawe kumva umubiri wawe ufise kumva mu gihe c'indugumba nyinshi, c'intuguta nyinshi, we kumva ufise imbeho nyinshi. Mu gihe c'imbeho nyinshi ukumva ufise intuguta nyinshi. Gatandatu, navuze ni kumva uburemere burenze cyane hehe ku mabega yawe. Indwi, navuze ni kumva umenga wikoreye ibintu birenze cyane gose ku rutugu rwawe cyangwa ku mugongo iwawe. Iyo mwese mbifise mwana wa mama, ugerageze uturondeye tugufashe hakiri kare. Ico ni gice kigira kabiri, kuko tuza kuraba n'igice kigira gatatu kubimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe. Hama rero murakoze cyane gose, hama Dr. Soya ikarabashikiriza bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe. Murakoze.